Ndabaramukije bakunzi mwese b'ibiganiro bica ku nsamirizi mbonesha kure buntu. Ikaze n'igwanyu mu kiganiro yaga mukenyezi. Ikiganiro cuno munsi kidushikana muri komine yagutse ya Gitega mu ntara ya Gitega. Tukaba tugiye kuyaga na bamwe mu bakenyezi eka harimwo n'abagabo ku kijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu iterambere rimuganisha ku mbona kazoza y'igihugu Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Mbega none abakenyezi bo muri iyo ntara ya Gitega boba bijukiye gute ibikorwa vy'iterambere? Ni izihe ntambamyi bahura nazo mu mugambi w'iterambere? Hokorwa iki kugira ngo izo ntambamyi ziveho gutyo bashobore gushika ku iterambere bifuza? Ibi bibazo hamwe n'ibindi nivyo tugiye kuganira ko muri kino kiganiro sangwa ikaze. Muganga arongoye ihuriro ry'abakenyezi muri iyo ntara aratwiganira ko yijukiye ibikorwa vy'iterambere aho mbere abakenyezi barengana imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi bagakora n'ibikorwa bitari bisanzwe bimenyerewe vya bikorwa vyasa nkaho mengo vyahariwe abagabo. Mu ntara ya Gitega ndiko ndaraba aho merereye n'ivyo njejwe mu ihuriro ry'abakenyezi ndabona umukenyezi iterambere agijukiye cyane arajijukiye cyane kuko bakorera mu mashirahamwe mu makoperative niho bashobora kuronka ndetse n'ingurane. Twebwe duherewe duhishije dufise icicaro cy'ibanki y'abakenyezi dufise ibanki y'ugwaruka n'ujya mugambi w'igihugu paeje abo bose barafasha kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere. Duhereye ku banki y'abakenyezi turabona yuko abakenyezi benshi bijukiye kuja mu makoperative bagasaba ingurane gutyo bakora imigambi yo kwiteza imbere kuko umwe nyamwigenda ko ngo ntarimira impeshi abaye ari umwe usanga bigoye kuronka ingurane ariko bagiye hamwe bararonka ingurane. Abakenyezi nabo usanga abateye imbere cyane abadandaza abagwizatunga bobo nta kibazo kuko basanzwe arabagwizatunga bagiye mu babanki kuronka ingurane biraborohera cyane. Ariko ndaraba umukenyezi mwirimizi hariya ku mutumba ubu unye abakenyezi barijukiye cyane ubwa mbere kuja muri ayo mashirahamwe mato mato twita nawe nuze ajya kuzigaya no kuguranana. Ayo mashirahamwe rero aratuma umukenyezi ahanini atacigunze kuko no munsi akakeneye arashobora gushimbira mu ishirahamwe arimwo ku mutumba. Benshi bari mu mashirahamwe kuko mu ihuriro ry'abakenyezi dukora ico no kwita gukurikirana no kugira ubuvugizi kuri abo bakenyezi nyene bato bato. Iyo turiko turabakurikirana tubasanga iyo mu mitumba turabona ko bijukiye ayo mashirahamwe yo kuzigaya no kuguranana. Uno munsi rero umukenyezi ntarara umunyu, uno munsi umukenyezi ntakibura karato kuko agiye mu ishirahamwe bakamuha ayo makeyi aca heza akaronka utwo dukeyi akeneye. Kandi ayo mashirahamwe hambavu yo kugurana yo kuzigaya no kuguranana baca bakora imigambi y'iterambere ugasanga bafashijwe na bamwe n'amashirahamwe n'imigambi ikorwa mu gihugu barabongereza imitahe ugasanga baronse ibitungwa. Benshi bakorera mu bitungwa bakabisangira bakaza barokoreranira abo ni bamwe batarashika ku rwego rwo kuja mu banki. Bakiri hariya ku mutumba barokoreranira ibitungwa baba bafise zaba izo ngurube kandi benshi usanga boroye ingurube canke impene bikabafasha rero mu miryango yabo bikabateza imbere. Ukabona ko umukenyezi koko yijukiye iterambere yerevutse. Bamaze kuja hamwe batora bahinyigisho suko batohereza ku mutumba gusa batohereza kuri izo fashanyo baronka gusa z'abajejwe z'imigambi ariko boduga nabo bagasaba n'ingurane mu mabanki. Ego ivyo bidusaba umwanya munini kuko ntibashoka bavyumva kuko amabanki arashobora gusaba ingwate itavuna muri iyo banki y'abakenyezi ariko turipfuza cyane yuko batohereza mu kugurana mu kuzigana no kugurana ariko boduga bagatera intambwe nini bagashika mu mabanki kandi turabona ko bavyijukiye cyane.
Yego. Hari amashirahamwe amwe amwe usanga nta mwongo ubura isato. Hariho amashirahamwe usanga arimo abakenyezi bashaka kugira ivyo novuga uburyarya, ugasanga bafashe ideni ntibaryishure canke ndetse bagafata n'amadeni batayagishije n'amashingantahe babo. Muri ico gihe kugira ngo twikingire umukenyezi ashobore gutera imbere koko ntidusanga ariko arakora ibitamuteza imbere, duca tugwiza inyigisho. Tukagwiza inyigisho ahanini mu barongoye ayo mashirahamwe, kuko ayo mashirahamwe yo ku mitumba aba afise uwuyarongoye, hariho ukuntu atunganijwe neza kandi cane. Duca tugirisha rero ibiganiro cane cane abo bayarongoye kugira ngo kizira ko bazohingurana umukenyezi batabona ico agiye kuyakoza. Batazohingurana umukenyezi ngo nuko niniya ngo nuko ngo agiye kugura imyambaro atavuganye n'umushingantahe wiwe, kuko ivyo vyotuma rya terambere twifuza batarishikako. Nubwo umukenyezi yijukiye ivyo bikorwa vy'iterambere biganisha ku mbona kazoza y'igihugu, intambamyi zozo ngo ntizibuze, kuko ahanini bahura n'intambamyi zifatiye ku mico n'imigenzo, aho umukenyezi yamaze gufatwa nk'aho umengo ni uwo kuguma muhira kitwararika ibikorwa vy'urugo, bikamugora kuja habona, aho ngo ni mu gihe abagabo bamwe bamwe usanga bakiboshwe n'iyo mico n'imigenzo, ntibemerera abakenyezi babo kuja mu mashirahamwe hamwe n'abandi canke amakoperative. Abakenyezi bikumira baracariho, ndetse ahanini kenshi sinova ko no kwikumira, babohwa n'aya mico n'imigenzo icambere. Ikindi ca kabiri kibaboha kijanye n'iyo mico n'imigenzo nyene ni yama bafatiye ku gitsina. Ugasanga uwo bubakanye ntatahura igituma umukenyezi agiye mw'ishirahamwe, ugasanga uwo bubakanye ntatahura akamaro k'iryo shirahamwe. Muri ico gihe sinovuga ngo umukenyezi yarikumiriye, ahubwo yarakumiriwe n'iyo migozi imuboshe imubohera mu nzu. Iyo mico n'imigenzo hariho abashingantahe bamwe bamwe bakibona ko umukenyezi ari uwo kuguma mu kigo, bakibona ko umukenyezi agiye mu bandi umengo yoba agiye kubasuzugura, bakibona ko umukenyezi ico yamuzaniye ari uguteka no kumugaburira gusa. Mugabo kandi bibabaje nuko usanga abo bagabo biyumvira uko ari abo kumarigara, bagaca bahatira n'umukenyezi kuguma mu kigo ngo ntaje hamwe n'abandi. Iyo ni intambamyi tubona kuko biribonekeza kenshi, aho umukenyezi agize ngo aragize ico yokora canke ngo aje hamwe n'abandi, umugabo akaca bimuhora, ndetse ikaba imvo y'amatati mu rugo, ngo agiye ngo akaronka ngo yohava aza kunganza. Ariko ngaho hose turagwiza inyigisho ku bashingantahe, tubibutsa yuko ubugirigiri bugira babiri, bari kumwe ari babiri bagafatana mu nda bagakorera hamwe, botera imbere gusumbaho hoja kurondera umwe. N'uburongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'ikibano aremeza ko umukenyezi ahura n'intambamyi zifatiye ku mico n'imigenzo, ahanini kudatahurwa n'abagabo babo, hamwe no kudahabwa agaciro, hamwe no guharikwa. Ivyo rero bigatuma iterambere ry'umukenyezi ridindira. Novuga inzitizi hanini zibuza umukenyezi kwiteza imbere. Ubu tuvuga duti gushika isaha hariho intambwe novuga ihari yuko abakenyezi biga amashuri mbere meza, mugabo biko biduga ubu hariho ubya mbere byari bijanye n'amashuri, novuga ko biko birahinduka, aho wasanga abakenyezi batiga n'amashuri menshi, hanyuma nayo bayiga nayo ntibigera biyumvira ko bashobora gutera imbere bivanye na ya mico nyene usanga umukenyezi bimwe byo kurondeza akaja kurondera mu buhinga bwa none, ugasanga kurondera akazi ku buhinga bwa none ntavyo ashoboye. Bimwe usanga nyene novuga nti imico ikwereka ko umukenyezi yoguma hajya muhira rero sinovuga yuko yo bari bibava bituva ko twega abakenyezi, ntibituva ko abakenyezi biva kuri ikibano ko cubatswe, aho umukenyezi womenga ni wategerezwa gukora ibintu byose, tegerezwa kuraba ko umwana yagiye tuje no ngaha mu gisagari wacu, aho usanga umupapa n'umumama mwese muja ku kazi, yamara umupapa ntashoboye kubona yuko wowe ushobora kuba ufite n'ibintu byinshi kumurusha, muga akabona yuko byose wowe ari wowe utegerezwa kubikora,
naho umwana yogwara akabona yuko umukenyezi ari bategereza gutwara umwana kwa muganga. Umwana urabona abana bo ngaha mu gisagara n'abana bategerezwa kuronka ababigisha kugira bakurikirane mu ishuri, akaba azi ko udafise umukozi, ivyo ariko yumvira yuko yofuma aza kugufasha wa mwana kumukurikirana, ivyo ntibibeho. Ukacuza ukaja mu gikoni ukaja gusasa ugakurikirana wa mwana, ivyo rero navyo ni intambamyi nini cane. Hanyuma turetse n'ivyo, tugiye mu bijanye yuko umukenyezi nawe ashobora kuba yaragize intambwe ugasanga arafise akazi, hari ukuntu ni bake cane babitahura. Novuga nti uko vyarejo si uko bimaze uyu munsi, biriko birahinduka, mugabo hariho akagihaze aho umukenyezi ashobora kuba yaragize amahirwe ugasanga we warashobora kuba akora cane, wanashaka kushobora kuba afise n'ibintu ashobora kuba ariko arakora, kutahurwa rero umuryango bikaba ari ingorane. Ukaca umenga umukenyezi kubera ibintu mabanga bafise n'akazi bafise, harabayemwo kumenga yoba ari udataha muhira, udatashe kare umugabo agutanze muhira, womenga umukenyezi yamaze kwiganza. Ntamenye yuko kurya umugabo afatirwa niko n'umukenyezi ashobora gufatirwa. Ico rero ni intambamyi, kuko iyo uriko urakora ibintu uhagaritse umutima, yo umugabo ambe yemwe, iyo ugifise akantu nyene ugumubona uti ndagowe sindataha, nikuvuga hari ikintu, hari umwimbu ushobora kukubuza gushikako kubera wa mutima uhagaze yuko wibaza uti umugabo ndagowe uyu munsi arantanga muhira, usanga ni ikibazo. Rero nibi byo kurondera rero tuvuga kutegeza kurondera kuri internet n'ibiki byose ntituronka umwanya wavyo. Rero hariho rero n'ikindi gikomeye cyane, amabi afatiye ku gitsina. Amabi afatiye ku gitsina naco ni novuga yuko ari ikintu gikomeye cyane, kuko iyo uri urakora hatariho kuzuzanya cyangwa gutahurana, aho ushobora kuba turaronka abantu baratwitura tuge bati jewe n'ukuri naragize amahirwe naronka uburyo bungana gutya, mugubwo buryo sishobora kubugirira sishobora gufata ngo niyumvire jewe nti ndamwumvishe yuko dushobora gukora iki kintu mu buryo bwiwanje. Wewe abona yuko ukorienta amahera kuha intumbero bitegeza kuva ku mugabo. Aho rero nituvuze bya bindi byabahariye mutugiye mu misozi, aho sinzi muzorabe aho muzoza muraca akazi gato k'abantu bato bato, umugabo yaragize amahirwe akaronka ivyo adandaza vyinshi, umugabo usanga ariko arakora neza. Muga tuje hariya mu mitumba, iyo umugabo ataronse ibintu vyiza nyene vy'amahera menshi, ububuzi buto buto uzosanga ari abagore, umugabo uzosanga umukenyezi yikoreye ikivumvu c'ivoka, uzosanga umukenyezi ubunye bariko ababaye de benshi abakenyezi, ucukora vyo rero umukenyezi nyene abariko arakora, ukaca ugenda ukaraba abagabo ahantu babihagarariye, urumva ko araruha cane wenyene kandi aza kugaburira inda nyinshi. Ivyo byose rero ni intambamyi zibuza gutera mbere, kuko iyo uri kurakora wenyene uko arakora yiruka ngarondera udufaranga, niko atanashika muhira akaja gukora bya bindi byo kuvoma ni kugira iki. Ivyo urumva na utwuronka twose ni kuvuga uracudumuca mutusangira muri menshi, hanyuma no bya buryo bwo gusubira kurondera ibya bindi vy'iterambere bigaca biba naronka uburyo bwo kushobora kugira yiteza imbere. Rero abakenyezi inovuga nti barata akazi kenshi gusanga ari bo bariko baragakora. Kugira ngo barwanye izo ntambamyi zibuza umukenyezi kwiteza imbere mu kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'ikibano, ngo bashira imbere inyigisho zishimikiye ku iterambere ridakumira hamwe n'izindi nyigisho zituma abagize urugo batahura kumwe ku iterambere ribaraba bose. Tega ministeri tuge duserukira ubushikiranganje bwo gushigikirana agateka kazina mu iterambere ridakumira, harimo igisata c'iterambere ry'umukenyezi. Mu gisata c'iterambere ry'umukenyezi navuga no muri politique nationale ja harimo bahagara ku ma axe atatu. Hariho autonomisation, hariho participation na lutte contre les violences beige. Rero mu Kirundi participation niho umukenyezi ategereza kugira uruhara, hanyuma hakabaho kwiteza imbere, hariho no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina rero twebwe inzira twabonye udusanga kandi yishura kuri iyo politike y'igihugu yo y'iterambere ry'umukenyezi,
dufatiye ufashije guteza imbere umukenyezi ni kuvuga ko kugira uruhara birazamwo hanyuma n'iterambere rikamuzako. Icyo rero twace dukora ubushikiranganje bwarashize imbere ko duhimiriza abakenyezi kuja mu mashirahamwe ajyayo twita nawe nuze. Ni kuvuga muri nawe nuze ni uburyo bw'uko dushobora kuganiriraho. Ni kuvuga ubu biragoye yuko ugenda ku mutumba guhamagara abantu bakumvirize niba barambwa iyese bya biganiro bira ku mutumba uhamagara abanyagihugu niko dukora kera mugo bavuga bati byo kugora nyene uzurahamagara abantu kuko iterambere risaba yuko umuntu aguma yiruka. Rero turavuga duti hariho tuje mu migwi yo kuziganya no kuguranana. Muri iyo migwi yo kugurana no kuziganya no kuguranana harimo inyungu zibiri. Harimo inyungu yuko umukenyezi aronka udufaranga, harimo n'inyungu yuko natwebwe tworoherwa ko tugenda tuca niho ca turonka akaryo ko kuza turashikira b'abakenyezi tubaganiriza ku biganiro bimwe bimwe bijanye n'iterambere ryabo. Ni kuvuga tumaze kuronka iyo migwi niho tucisha ikintu cose tuba tugushaka kubaganiriza. Dufate nk'ikiza covid igihe caza. Kijya gihe ca covid twarababwira yuko bategereza kuyifata iyo bijya by'isuku. Hanyuma iyo hageze ibintu by'amatora tumbwe tumukenyeza ategerezwa kwitoza muri byuganira dukoresha. Hanyuma hariho ikindi kiganiro dategereza gusiba tutegereza ko ari yo ntumbero y'iwacu kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Hanyuma hariho n'iterambere ridakumira ijyanye genre development, iterambere ridakumira. Tukereka yuko umukenyezi atakintu na kimwe adashobora gukora kandi n'umugabo atanakimwe adashobora gukora bakabimenya uko. Hanyuma tukabereka yuko Imana iguhaye uburyo bwo kwisununura. Iciza suko woca wiganzura ngo wereke wa muntu nawe kuguhambaye ahubwo nuko wo muruta ukamwereka ivyo atakoze wewe ukabikora. Hanyuma niba uronse uburyo ubwo buryo bukaba ari ubw'umuryango bukabafasha bose. Twarabonye rero yuko iyo approche ifasha cyane no kugwanya n'amabi afatiye ku gitsina kuko hariho amabi afatiye ku gitsina bivanye n'imyifato. Umukenyezi yikumira ugasanga umukenyezi ntiyikunda ntashobora kumva yuko hari icyo yogira umugabo wiwe akumva yuko atikunda. Ntumva kenshi usanga bajya tugitangura usanga atanagahuza afise no kuja muri ayo manama tubabwira kuja mu mugambwe si bibi mugabo ugende mu mugambwe ari uko mwavuganye n'umugabo wawe kandi muvyumva kandi uvuyeyo umenye akazi kose umenye umwanya wako. Ntuje ufata umwanya wose n'ivyo kuca bagumayo ugasanga birazanye intambara. Ivyo uzokora byose ubikore ufise umwanya wavyo kandi muriko mumvikana n'umukenyezi wawe canke n'umugabo wawe. Ni kuvuga rero ivyo birafasha. D'abord araronka amafaranga. Hanyuma amaze kuronka amafaranga hariho cyubahiro no kwikunda no kumva ahisha maze kuko iyo udafise ikintu hari gihe wumva umenga ntaco maze. Ibyo rero bica bidufasha cyane muri ubuca dukoresha ya poche nizo nyigisha dushaka dushaka gutanga dusitanga muri ubwo buryo. Tukereka yuko umuntu ari mwishira hamwe adashobora kuseruka acafuye ategereza ko amara isuku. Rero iyo umuntu amaze kuba isuku arumva yuko ahaseruka hose ari heza. Mugabo iyo ufise umwanda nawe wenyene urumva ko ufise isoni. Rero amashira hamwe yo kuziganya no kugurana radufasha cyane kugira dushobore kubashikiriza ibyo twumva biganiro. Hanyuma nabo nyene bararonka n'uburyo hariho abo duhora dusanga twashira mu migwi kubera bafise ingorane zihuye. Dufate nk'ariho nk'amutafise imigwi ngaha y'abantu bahuye n'amabi mwe nyene bikabije. Turavuga amabi burya nta mabi abantu benshi usanga baba mu mabi. Ugasanga wewe umukenyezi uragira amabi umugabo wawe cyangwa umugabo akagira amabi mugabo pana bikabije mba ni bya bindi zuko atazibona zaterana amahembe. Mugabo hariho rero n'ibintu usanga bamwe baba baramaze no kuza kwitura inzego nibo cyo dushira hamwe. Abo dushira hamwe nabo birabafasha yuko buzuzanya ko barahura bakaganira ku ngorane zabo. Hanyuma kumva yuko atari wenyene akumva yuko naho byagenze kuriya arishobora kuba yahuye akaganira n'umuntu yarahuye n'amabi kumusumba mbwa akabona ko ari karabaho ataciye yaje kwinyegeza ngo aje mu gifuri.
agahamagarira amashirahamwe yamaze gutahura yuko umukenyezi n'umugabo wiwe babwirizwa gufatana mu nda bagakorera hamwe, abagabo bashigikire umukenyezi mu iterambere riganisha ku mbona kazoza. Agasaba ko umugabo n'umugore bobana batahurana muri vyose kugira rya terambere bashobore kurishikako. rero novuga yuko gukorera mu kibano na cane cane mugahefata barya abantu nyene usanga bakomeye gose arafise ikintu kimutuma aba ari umuntu aba afise inguvu mugo ukaba afise akageso kanaka ugize imana kandi akageso kagakorako agahinduka ni kuvuga ko ikibano ca kiba gikize. rero ikibano rero ni ikintu gikomeye cane twategereza gushirako inguvu cane twese, leta, amashirahamwe, amashengero, kuko gihindutse ni kuvuga ko igihugu cyacu gihinduka. Si ivy'imbeshere abakenyezi twasanze mu kigo c'iterambere ry'umukenyezi riri ngaho Igitega, aho twabasanze bari ku kivi baratuyagira aho kuja mu mashirahamwe hamwe n'abandi vyabakuye bagashimishwa n'intambwe bagezeko. Nitwa Shemeza Umukama Sandrine Divine, nkaba nkorera muri iki kigo c'abakenyezi. Turahakorera imyuga itandukanye, turajisha, tukongera tugasona, tukabumba, dukoreraho imyuga myinshi cyane. Natanguye kwinjira muri iki kigo c'abakenyezi, twatanguriye mu nyigisho zitwigisha imibereho y'abantu, hanyuma baratwigisha ingene twokwiteza imbere nk'umukenyezi mu rugo. Mu nyigisho icyo twirata ko aratwigishije ingene tubana n'abantu, turamenya ingene dutunganya nk'urugo rwacu. Hanyuma icyo twirata naho nuko baciye batwigisha ingene nk'umukenyezi yo kwiteza imbere mu rugo rwiwe. Nitwa Nijimbere Noella, nkaba ndi umwe mu bakorera ngaha ku kigo c'iterambere c'abakenyezi Gitega. Akarusho kahari twebwe twari dusanzwe dusanzaye nko mu mitumba twabamwo, nk'ubu twebwe bisa nk'uko batwegeranije, hari nk'abava mu mitumba itandukanye, nkaje mva mu ngwa, uwundi akava nko mu mutumba hazarirare hiyo ozanya bututsi, mugabo gasanga twese baradukoranirije hamwe, baradutumira ati abantu bazi utugenegene baze hano, mugabo si n'abatuzi gusa, n'abasanzwe batatuzi twese baradukoranije kugira tubone gushika ngaha. Nico cirato no bafise cabanje kuza ubwa mbere. Abo bakenyezi bavuga ko igihe boshigikirwa muri ivyo bikorwa atakabuza bazogera ku mbona kazoza y'igihugu. Uyu mwaka w'2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Basaba ko leta yobafasha hamwe n'amashirahamwe abishoboye kugira ngo bashobore kubandanya imigambi yabo y'iterambere. Nukuri ukuntu twaje tumeze ubu siko tukimeze. Nubugiye aho muri iyo nzu nyene dukoreramo ivy'iterambere, urabona ibintu byinshi bimaze gukorwa n'abakenyezi, kandi bimwe tubikora batera babigura. Nukuri harashajije. Ico gihuvuze tuzoba twateye imbere cyane, ariko tukifuza nk'abo dufata mu mugongo kugira tuze turaronka udukoresho bo twunganira. Muganga Manariyo Arida arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Gitega ahanura abagabo bakinigiye mu menshi abakenyezi babo mu bijanye n'ibikorwa vy'iterambere kujijuka, kuko ngo ivyari magera vyageruye, nyabuna bakaronderera hamwe kugira ngo bashobore gushika ku iterambere vyoroshe. Akajambo notera abo bagabo nigira mu menshi, niko novuga abakenyezi ba mu bijanye n'ibikorwa vyo kwiteza imbere, nuko bojijuka. Uno munsi Uburundi turimwo sibwo Burundi bwo mu myaka y'1930, kuko aho amatongo yaracagutse, umukenyezi mushize mu rugo kwari kugira kuvyarire benshi bazoshobora kurima ya matongo. Uno munsi siko bikiri, amatongo yaraze, bisaba ko twese twiruka kugira ngo turondere ibiteza imbere umuryango. Ego kera umwana ufise benshi bavuga ati ntutunze kuko bazoshobora kurimira hanini kuko hari hagutse, ariko uno munsi bisaba ngo twiruke twese, umugabo n'umugore, twese tuje hanze turondere ibirera b'abana twumana yaduhezagije, turondere n'ingene baja kw'ishuri, kuko bimwe vyo kurima gusa ngo
tuvuge ngo tuzotungwa n'isi, ivyo ntibikiri ku gihe uno munsi. Ego nico gituma ntera kama abagabo rero bagiciriza abakenyezi babo ntibajijuke, babone yuko iterambere ari rya babiri mu muryango, kandi niyo barekuwe umukenyezi agakora nawe akarondera bagashira hagati batarinze kuja gusesaguza hariya na hariya, bazobona yuko iterambere ari bategeza kurishikira. Ego kuko bakoreye hamwe utwo baronse bakadushikana mu rugo, umukenyezi akamenya ati dukeneye ibi n'ibi, kuko kenshi nibo usanga bavyitaho. Umushinga ntati dukora ukuntu dukora imigambi yo kwiteza imbere, imbona kazoza y'igihugu tukayishira mu miryango yacu, twese turi kumwe, ndakeka yuko twotera imbere. Abashinga ntahe rero bakubona yuko, abagabo bakibona yuko iterambere rishoboka umukenyezi atarimwo, boba bihenze. Ubu ntivyo bigishoboka umukenyezi atarimwo, kuko uyo mugabo wenyene yorondera wenyene ibitunga umuryango wose ntivyokunda. Nibareke abakenyezi tuje hanze, nibareke abakenyezi bakore, barondere, hama bashire hagati, bashobore gutunga umuryango. Ni kuri izo mpanuro turangirije ko igice ca mbere ca kino kiganiro. Tubibutse ko twariko tuganira n'abakenyezi bo muri komine yagutse ya Gitega, aho twariko turayaga ku bijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu iterambere riganisha ku mbona kazoza. Nzeyimana Emeline ndabategurira kino kiganiro, nkaba ngize nti naho ubutaha.